Yesu nashimwe cyane bene data muriko muradukurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi YouTube, Facebook n'izindi mbuga. Nagomba nongere kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, ndabaha mwiriwe n'abandi aho baherereye bivanye n'igihugu, bivanye n'amasaha. Rero ku mazina nitwa Nduwimana David Freri, sanzwe sengera mu ishengero rya FECABU Kinama. Imana yaranteye iteka ryo kuba umwe mu barongozi b'ugwaruka, nkaba ndicegera c'umurongozi w'ugwaruka mu ishengero rya FECABU Kinama. Rero mfashe uno mwanya mwiza udasanzwe ndabatumira muri konseri idasanzwe, konsere y'ubwiza, konsere y'umugisha, konsere ya bene data basanzwe ari abaririmbyi, mbere n'umugwi mukuru w'ishengero rya FECABU mu Kinama. Bateguye konseri idasanzwe ariho no kwita kandi igiteramo cy'umugisha, aho bazoshira ku mugaragaro indirimbo zabo nziza ziryoshe, eka zimwe muri zo baragerageje kuzitwumvisha baririmba kuko basanzwe ari abanyeshengero. Rero Imana ihabwa icubahiro cyane kuko zo ari umunsi udasanzwe waho umwe mu migwi yacu uzoba ushitse ku yindi ntambwe ishimishije. Rero bizoba ku munsi wa Mungu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene turimo 2020. Rero ndongeye kubaha ikaze aho muherereye, karibu tuze twifatanye mu ubwo bwiza muri uko guhimbagwa. Reka ndabatumire aho muherereye, n'utazoshobora kuboneka uradusengera kugira ibintu bize bibandanye kuba vyiza gusumba. Ndabifurije umugisha aho muri muhezagirwe, umwami Yesu abahezagire.